urumuri rw'amahoro kuri uyu wa mbere igenekerezo rya gatandatu Gitugutu umwaka wa 2025 muri komine Rumonge intara ya Burunga rwamurikiye ibikorwa vyo gutera amavoka hamwe no kubaka ishure shingiro rya Mugweji ririko ryubakwa niyo komine ya Rumonge. Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri yashikirije ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bujanye n'urumuri rw'amahoro ku ndongozi nk'itara rimurikira abo barongoye. Acasaba abari ngaho gushigikira urwaruka kugira gwige neza kuko ari rwo Burundi bw'ejo. Urumuri rw'amahoro ruvuye aho muri komine ya Rumonge rwaciye rumurikira muri komine ya Bururi mu ntara nyene ya Burunga, urumurikira ibikorwa vyo gucanga isima n'urucekeri rw'amabuye ahariko hubakwa ikiraro Siguvyaye gihuza imitumba itatu ariyo Muzima, Mushemeza n'umutumba wa Nyavyaga. Nk'uko vyashikirijwe na musaneri wa komine Bururi hamwe n'uwujejwe gukurikirana ibikorwa vy'ico kiraro Jean Pierre Ndayihimbaze, akaba n'imvukira y'iyo komine, bamenyesheje ko ico kiraro ari imvukira z'iyo mitumba zagiye hamwe kugira baciyumvireko kuko caratuma ibarabara ritarengana ndetse n'abantu ntiboroherwe kujabuka na cane cane abana baja ku mashure. Baca biyumvira kuja hamwe baracibakira batanguje uburyo buke baca baza baraterereza. Bagomba ntangurire imbere ya vyose gukengurukira umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, yabaye uwa mbere mu kudushigikira mu kumva umugambi wacu mwiza nk'uko yari yagushize mu kivi. Turashima, turacibuka igiseke yatuzaniye ejobundi, turacacinavora, turacashima kandi ingene yatwemereye kugaruka vuba. Bariko bava muri Muzima bajabuka muri Nyagwaga canke Rushemeza rwari rubabangamiye mu gihe c'imvura, rwari ukuntu batashobora kuhajabuka n'imiduga n'ufise n'akamoto atashobora kuhajabuka. Rero muri ubwo rero twongera tubakengurukira ukuntu mwatwiyumviyeko kandi mukashika, murabona yuko hari hagoye no gushika ariko mwebwe mwiyumviye atahantu tutegeza kuhashika. Epipode Baranyikwa umukuru w'intwara rumuri akaba yashimiye izo mvukira ku cyumviro bagize kugira batangure kwiyubakira ico kiraro. Nari nifuje ko nabo twagendanye ndabasangize témoignage y'ukuntu abantu bashobora kwinjira mu mbona kazoza bivuye iwabo. Ibi rero nivyo niwo mugambi turiko, urumuri rw'amahoro rwatanguye gutangaza imbona kazoza muri 2023 rwitangariza abarundi, rusubira 2004 rutangaza ko umwe wese yo kwikorera umugambi mu bisata mu ngo, mu bisata turongoye, mbere haba mu bigenga haba no mu bakora ibikorwa vya leta. Tukaba rero tugeze mu mwaka wa 2025 wo gushyira mu ngiro ivyo bikorwa. Ariko rero akabirya hano nuko mwebwe muza mwaratanguye, nico gituma nashatse ko tubanza kumwumviriza kuko bigaragara ko hari indongozi ku mitumba, mu mvukira, mbere no mu bisata vya leta bivuka hano muri komine Bururi batanguye gutahura rero umugambi w'imbona kazoza, kuko iki kiraro ni kiraro c'iterambere. Aha imodoka izoba ipakiye ishoye ivyimburwa hano izoca hano, uzoba aje gusuma azanye amafaranga azoca hano, uzoba aje kuraba imigambi iriko irahabera azoca hano atazungurutse, bizomworohera. Ni rya terambere rero twifuza ryihuta nk'iri nyene kandi ridukomokako rikatugarukako. Rero nyene icubahiro rero muri ako gaseke yarungitse ijambo riherekeza urumuri rw'amahoro kuri uyu mwaka. Ni ijambo ryerekeye cyane, ryerekeye twese abenegihugu twese, ariko na cyane cyane ku ndongozi tuba urumuri rw'abenegihugu tubaganisha mu gihugu giteye imbere. Radio Television RTBB
byiza, Burundi bwiza.